Amatwi ari he? Oh, bravo, bravo. Amenyo. Welcome to my YouTube channel. Oh, you can get the YouTube channel in. I just got YouTube channel. No va a generar barrica, Jim. Ma fue zero. Pardon la connexion. Tania bien lui. Mira que la mubona produit fini mugacha mwi. David Kinyeza binetse. Byari bitovye sana. Félicitations kuri Gata kubera ko ibintu ndabibona amafilme aho company yegeranya aba influencers bose bakabashira hamwe bakabaha amakado y'ama produit yabo kuko nabo nyene vers la fin baraduhaye amakado y'ibintu biri ku ma brand ya Gatao. Fiona ninde sinasinze Fiona namaga Fiona Yusma Welcome again to my YouTube channel. I hope you're doing fine. Je me déneza, sauf qu'on fait tiro et j'ai beaucoup à faire cette semaine. Maybe I can share how busy I will be this week. There's my vlog since kutwengi kiwe. Ouais, nawe. Ibyo ma vlog biza binyuzure nzobimenyera ndushe vraiment. Nikishe. Papa, babwire amaso ahantu hari. Amaso ari he? Amaso. Iminwa iri he? Oh, amazuru. Ubushatsi. Oh, bravo, bravo. Amatwi. Ururimi. C'est le plus intelligent. Amaboko yerekane hajya. Amaboko baramutse rero. Abwire bizu bahe bizu. Babwire. Mwabyumvise? Kuri avuze welcome to my YouTube channel vuga kandi. Babwire mugire subscribe. Mugire subscribe. Double job. Rero sheri, rero ngiye ku kazi, sivyo? Ngiye ku kazi? Oya ndagaruka kare, sivyo? Ndagaruka kare. Yagushavura. Aho nyine ibintu bisize ngaho, ibintu bisize by'abakobwa. Kandi uri umusore. Bon, umunsi wa mbere rero wa vlog yanje wahereye ku Buterere aho nari navuze kiyabwira couverture médiatique y'iyo événement kuri iryo shuri ryo ku Buterere aho imvukira zo mu gisagara ca Bujumbura bagiye hamwe baterera iryo shuri izo ntebe mubona ziri ngaho bikaba byari byatewe iteka na maire de la ville yararyohewe cyane abana bari baryohewe abana barabicara hasi mugurana ko babazana intebe bakaryoherwa cyane. Alors namwe mushimwagize ama événement mushaka immortaliser ama événement yanyu muturondere twimmortaliser vos événements. Voilà. Salut tout le monde, comment allez-vous? Je suis avec ma bestie. Mon bestie wanje undi yitwa Raoul. Mukanya Raoul agira yambara ikanzu yanje. Ivyo ni biki? Wana kubwiye ko ari abantu bari kwarayimenya rero. Kazabona ndayambaye ngo nambaye ikanzu ya Raoul. Nacho, ni igihugu. Uyu mugenzi wanje yitwa Ornella Kaneza. Ejo ko ndaharo yitwa Ozirakoze Oziane irakoze. Tukaba turi inshuti magara. Ejo ko ndaharo imyaka iheze turabagenzi. Ejo
usanga turasazanye vrai ntiturambanye turasazanye tuzohera turi ubunyokuru bw'u best niyo projet usanga tugira tuje muri 15 ans fako tuzogira my journey tuzogira girlfriend yindi Greta ifako duha girlfriend yindi na jena nera tuvuga ingene ubu asigara akamama umugenzi wanje turabavyeyi ubunye twabaye abagenzi turi abana ubu unge dufise abana kare yahora avuga ko ari mukuru wanje kubera ko yarafise umwana je atamwana afise yari umumama agenda umwana mukuru wawe uri umugabo si mukuru wanje ndamusumba umande mukuru wawe abonye agira amenye ibikoresho urabigura araho ndashobora kubabaza mbega akurikije umutamvyariye kuko muriko murihaya ko mwavyaye twe turi ngoma twe tugerageze none mu bitwereke tubibone uvuze ko ufite umwana ukabivugira imbere y'umuntu adafite umwana atubone ngo ushobora gukura mwishimako bose uko twishimako mugabo bose nge utwamenyanye ngo utarafite umwana ngo ikingwara nyine mera ko nahora nshavura reka nande bivuga ko atarafite umwana gashavura ndahora mbabara c'est vrai none basi nanje umuntu mbyara ko basi Beni James mboni ni James byara ko shari wa byara Nindavyara n'umukobwa azovyara kiragoye kirundi Zagana ufite ibisusu binini Jamre nukuri oya ufite binini yani muri dusha muganga yabirangiye kwaje ewe ni yeye nishanga irashisha nuzuye ya ikigiri Chaichapa chaichapa Turabera Acá prima, yeah. Ugira za ntebe hamwe twishana bitaboneka. Ko numva yuko nshobora gwenera abantu. Imanya n'umwanya. Eba ndabereka mu Burundi. Muga ifundu nocangiye. Niko rivyima nagyumva. Nzora hariya Oya, shaka basha mubwire mu mutwe ifu yuko abayikina kameme. mu mbunda Ndazi. Ni kumenya muri jewe n'umukobwa wawe ni mwumva. Nayo ni sikanzu kutamanya cyangwa igitenge yanse kuyambara Oya, isi nziza gose. Kuki mumbesha? igeze kuvayo None n'amatwi wayashize? Cyari amatwi aravayo. none ndira ndabona ko kinafungika Shatuwe tweze ikiganiro twapfuye. koroka Asha, tweze ikiganiro twapfuye. Ibayita behind the scene. Urarusha, ndakurushije. Ndakubaza wambaye gutyo ufise amahera ngahe mu mfuko. yo ndagobiransera C'est vrai. Uyafata ko ari wewe reka nshusha. Kagera turashusha ibikomeye cyane yewe sizo naragize yose turashusha. uza buri he Bon voilà, uyu munsi j'étais très surchargée na twakoze même na girlfriend yatwe mwayibonye hama ahanye naringiye kwa ambassadrice wa Union européenne j'avais été invitée muri soirée yo gusangira kumenyana Dis bonjour. Abakenyezi ba muri equipe Europe Dis bonjour. n'abakenyezi b'abarundikazi bariko barafashwa na equipe Europe voilà. Guys, how are you? I met this beautiful woman here. Numukenyezi w'ingozi, munyangozi. Batazira mama buyi. Afise uruganda canke ishirahamwe rihingura ubuyi. Cyo gituma bamwita mama buyi. Rero tuko turaganira akarambira ukuntu yateye imbere. Birangyoheye cyane ukuntu yabanje kwiteza imbere wenyine amaze imyaka 14 nivyo
14 ariko arakora ubuyi kandi mu ntara hagati nyene aho ingozi muganye ni kuva 2021 niho yaragize ama formation mu nyuma baramwigisha ko yotera imbere gose agiye hamwe n'abandi mwe tuhora tuvuga ati abantu bagiye hamwe bakora byinshi kurusha umuntu yakoze ari umwe sivyo intahe yiwe rero irangyoheye gose ko ubunye afite societe afite n'abandi bantu bakorana ba partenaire ubu rero batanguye ahantu henshi mushaka wibwiye muri Bujumbura muzize muravugura kuri kote y'Ukwanda kwa Simo kuri kote u abari Ngozi nabo cyabusanga he abari Ngozi twe tubudandariza mu isoko nkuru ya Ngozi ku nomero 54 gitwa Fine Complete gira ubuzima buhingurwa Fine Complete gira ubuzima duhingurira mu vyego niho ruganda rwacu ruri yego Nana ko ari biza gukora ko nk'ubu wagize opportunité yo kuza aho ambassadrice wa Union Européenne asanzwe aba habakenyezi benshi batazi n'ahantu batazi fabona hacize ugakora ko ibintu wakoze washoye gutumirwa mu bakenyezi baza guhura nawe uyu munsi twahahuriye twamenyanye nike kintu ubwira ndi bakenyezi cyane ubwira abandi bakenyezi kandi naba nakivuza mu nama atari make duhuriramwo ndavuga ati umukenyezi wari wo wese ahari niyo kwikengera ku mpano Imana yamuhaye yojaho abantu bari akabanza akamenyereza uwo mugambi wiwe akabanza akadandaza buke akabona ko yunguka hama abonye ko yotera imbere agashobora kuja hamwe n'abandi bakenyezi rikabishyira hamwe umugabo umugambi we yamaze kubona ko zobatera imbere ego mama buyi yitwa Gorete yitwa Gorete ariko bamutazira mama buyi nimwahura muze muhamagare mama buyi merci ego La journée était très surchargée. Ariko mana umuswanje waheze neza cyane umuswa jeudi parce que j'avais été invitée muri soirée yaba influenceuse baba Rundi Kadi yateguwe na Gatao manage anako haraba influencers bose man abatari bahari nyibaza ko ari abatari bari mu Burundi canke abo batashoye kuronka pete canke bashoye kubura umwanya mugabo benshi bari bahari byari biryoshe cyane twarakinye amaje twarafunguye mana reka ndaba n'amagatao deja mana byari bitose yari video Bonjour yari imeze gutya waratora izina ry'umwe mu influencers bari ngaho wari wese and then bagahamagara utevye kwitaba donc usigura ko utaba wafashe neza ku mutwe izina ry'umuntu watowe hama waca uhabye igihano cyo kunywa shot ya Gatao hama ubitoye naho waca uhamagara uwundi mu influencers nawe nyene atitavye seki atamenye yo batoye nawe yaca hano Voilà. Tunyarutse tugerageze bwe. Yona ni CEO inwa.
ayinyoye ikintu icyo ari cyo cyose ashaka kandi ipfa kubona agisubiramo uko nyine kuri mugenzi wiwe yakizunguruke gutya. ije ya kabiri nayo ndayibasigurire. Umuntu wa mbere yarabwira ikintu mu gutwi genre nka phrase, hama uwo wa mbere akibwiye aca akibwira mugenzi wiwe, umugenzi we nawe akibwira mugenzi we gushika iyo table yose iheze. C'était pour vérifier ko umuntu uko atanze inkuru uwa mbere ariko ishikira abantu bandi banyuma bayibwiwe. Mugabo mana umuntu wa nyuma inkuru yamushikira isigiye ari igipande. bavugane business baduca baduga ingoma zarengeje no kuramira Saita amor si vuoi. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady who's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love in your eyes and in the wonder of your love is that you're just on me. Okay, tuganire kuri ikanzu yanje ya Louis Mars. Mana nkazopfa nsubire gushonesha ibitange vya Louis Mars mfise umunsi umwe jamais de la vie. Ikanzu nayitoye 16h mfise akazi ka 16h nyine aho nyine bazati mumepfu kwambara uko nyene. Ikanzu narimbihiwe mu buzima narimbihiwe Louis Mars. Cyo gutuma ta foto yanje nimwe mwigeze mubona post hano na hamwe. Ako nyene swat narifise akazi keza gatesa le soir nahuye na mama baba entrepreneur turigishanya nagize experience iryoshe yo kumva ivyo abandi bamaze gukora yo kumenya kungura ubumenyi surtout ku bintu biri financière ku vy'abakenyezi kuntu bashobora kuronka amafaranga mu gukora ama projet yabo. Ego même si namba rukanzu rubi omo basi narashoye gutaha nize ibintu biri biryoshe vyo buzoshaka kumfasha pendant une année. Louis Mars 2025 zovuga tariki nanuguye muri mwaka uheze swat abashaka kura video yose canke ama video yose ngabanye muri vlog murashaka kuyaronka kuri Star and Vibes. Est-ce que pourquoi vous ne pensez pas à quelqu'un qui est là dans vos banques à nous dire, à nous expliquer qu'est-ce que ce projet bancable? Comme ça, on vient, on nous dit ok, vous voyez votre projet n'est pas bancable, mais il peut être bancable si vous faites ça et ça et ça. Et il n'y a pas moyen de nous aider à cette façon. Moi et Madame Diane, aujourd'hui, vous êtes très belle. Votre photo, en tout cas, vous êtes très bien préparée. Alors, chère dame, préparez la photo de votre projet.
devant le banquier. C'est la même histoire partout. Il faut avoir un compte chez qui? Chez votre banquier, qu'on verra que vous êtes capable de rembourser. Après avoir alimenté votre compte, vous allez alors présenter une belle photo de votre projet. Quelle est la partie qui intéresse le banquier? C'est la fin de votre projet. C'est quel est le bénéfice que va dégager votre projet. Parce qu'il ne veut pas financer un projet qui est déficitaire. Est-ce que votre compte d'exploitation dégage un résultat positif? Ça veut dire que le rapport dépenses et recettes est toujours positif. Et il faut intégrer les charges de remboursement, capital plus intérêt. À ceux qui posaient la question par rapport au taux, le taux fait partie des dépenses. Alors, le banquier va dire quand crédit est bancable, quand financement demandé, quand projet est bancable, quand le projet permet le remboursement du crédit demandé. Quand ce n'est pas vraiment visible dans la photo déposée, n'allez pas demander au banquier de vous financer parce que ça risque d'être fatal même chez vous. Alors, pourquoi on demande des garanties? C'est de prévenir les risques. S'il y a des risques de non-rentabilité de votre projet, à ce moment, on va faire recours à la garantie. Mais sinon, en temps réel, en temps normal, c'est le projet qui se rembourse. Un projet rentable, un projet bancable doit être remboursé. Je pense qu'elle peut compléter, mais c'est ça vraiment. N'allez pas chercher de midi à 14h. Votre projet doit se rembourser. C'est pas vraiment très difficile, ce n'est que ça. Alors, si vous n'avez pas très bien analysé votre projet, le banquier va dire, cher client, retournez avec votre projet, allez l'affiner jusqu'à prouver que c'est un projet bancable. Alors, il va vous visiter et voir la réalité. Ça doit être un projet qui existait déjà. Les projets nouveaux, évitez de les présenter chez les banquiers. Un projet nouveau, il doit y avoir un apport. Tout à l'heure, on vous a dit qu'il y a plusieurs formes d'apport pour financer son projet. Le banquier va venir pour compléter, pour le rassurer. Voilà. Bon voilà, uyu muntu yitwa Marie-Louise yatuje kutwigisha ibintu byinshi nashyizemo video yose muyumvirize abakeneye kumenya ibintu by'ukuntu bashobora kuronka amadeni mu mabanki nibaza ko mwatahuye byinshi. So guys, this is the end of my vlog. J'espère que mwaryohewe. Sino nimba mutaryohewe hatari kuntu iyi bore yanduhishije noca ndira. Bon, j'ai essayé de vous montrer une semaine yanje yagenze. Sinzi niba yatanguye lundi, I don't remember. Gusa nyene I was so busy tellement que nibagira ko ndagira vlog y'isomene havyibuka mu joro ntashe. Ariko nyene j'ai essayé simakavye just tubereke kwa ko nitwomara isomene yose muri video ya 20 minutes canke ya 30 minutes. Ariko nyene iba bikenewe no kugira ngo twinjoyinge. Agangure kari muri ma video yanje yose sinzi ibi nimba tusanga iyi vlog. Wagahungu subira hari inyuma nyarutse. Subira hari inyuma vira muri video. Kuri vayo. Mama kagira video vayo. Mushaka kuvayo. Mushaka muri video yanje. Bon, alors, tuzosubira mu yindi video jengiye gusenga niho isomene yanje hereye nza kuva gusenga nja kuryama. Ejo samedi nari ndyamye umunsi wose. I told you abantu barambaza ngo nibyo ukunda nkunda akazi no kuryama no nkunda akazi no kubandi muhira. Kandi ndi muhira ariko ndakina n'abana mba ndyamye. Rero jo samedi ni ugaranye kweye ni ndyamye umunsi wose. Et aujourd'hui je vais à l'église, je vais prier pour vous, je vais prier pour mes enfants, je vais prier pour tout le monde. Bisous. Ariko mugire subscribe please, mugire murabigira ibiharuro byinshi gira subscribe nakuntu video bimaze kuri abantu amajana 500 mugabo nkafise aba asabone majana 2 gusa.
mugire follow, mugire subscribe. Comme ça, vous allez me motiver gushirako ama video menshi. Bisous. Mwah. Uje kwivictimiza ngayo wanje. Ninde yakurijije? Ni mama. Kubera iki yakurijije? Pole bashi. Pole, muhe bizu. Ni kumusomye kandi yakurijije. Kumusomye kandi yakurijije. Puju, wankunda? Ines. Yo! Ines. Fiona. Ninde? Sinatsinze Fiona. Nahamagara Fiona. Yusra. Yusra.